Urwo rwamo rw'inkoho n'ivyuka vyokera vyatanguye kumvikana nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka wa 2025 nk'uko vyiganwa n'amasoko ya RPA mw'ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzaniya. Impunzi zose ngo zaciye zikanguka narirya hamaze imisi hanyuruzwa bamwe muri bo cane cane abakozi bo mu mashirahamwe atandukanye akorera muri iyo kambi. Inyuma y'ayo masasu nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro amasoko yacu hashikiriza ko uwitwa 𝐬𝐸 batazira gasongo wo muri zone y'indwi village y'icenda nimero 102 yanyurujwe n'abantu bari mu mwambaro w'igipolisi ca Tanzaniya aho bamujanye ahantu gushika ubu hataramenyekana. Ayo masoko y'inkuru atomora ko 𝐬𝐸 yakorera ishirahamwe World Vision. Ico cuka catumye haba ubwoba mu mpunzi, bamwe bakaba baraye batagohetse. Abahaye amakuru radio RPA ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu basigura ko gushika imbere y'isaha 4 zo kuri uyu wa mbere imiryango itari mike yari ciyugaraniye mu mazu ku gutinya gufatwa. 𝐬𝐸 batazira gasongo agize umurundi wa 13 anyurujwe mw'ikambi ya Nduta mu kiringo c'ukwezi kurengako imisi mike. Abo barundi babandanya gusaba ko umutekano wabo wokubahirizwa.